yatubwiye leta nshasha Nestori naho ntuye umenye ko abarundi barusha ibintu by'ibitoro ibintu by'amadevize ibiciro ibura ry'ibize byangombwa kuburaguza gukora ibize imigambi umuntu yikwese cyo bitari liberté économique n'ibintu byinshi igiturire muri administration binze byakajagara ahantu ibyo bintu bize muri iki gihugu. Hanyuma ikindi leta yo yihutira ibintu bitatu ari ikintu ca mbere kugarukira kubaha amategeko. Leta nshasha nigarukire kubaha itegeko egabwe iki gihugu kubaha itegeko nakamara amazi mu byo bya respect kubaha itegeko ngo naco rikivuza abantu baragana bagapfundikanya ibintu akagira iki itegeko rije mu gizayo nta gihugu cyo gutwarwa gutyo igihugu abantu tubaka amategeko ni jengre ega abantu badutanya nibwo ko turaza amategeko tugira ne tutazoba tukiyubaha akajagari ni jengre ega abantu cyo bitandukanya n'ibikoko ko twe tugira amategeko pour l'ordre social pour l'intérêt supérieur leta atabategeko tucubaha tuzamutadira heraje ibyo nsubira bicarire ta reforme macroeconomique no kuvuga ibi bintu by'amafaranga avunjwa inyana makora ari karakwa inyana atangwa agasakiza ngene biriko biragenda politique budgetaire ibyo amafaranga litikoresha ngene bishigwa niba bigarukire environnement des affaires abikorera utwabo infrastructure kugwanya igiturire kandi biboneka igiturire rero kutagwanya igiturire leta Nestori turayibwiye ibi bava ngo déclaration de turagusavye Nestori itanga karorero bunye n'abandi bose kuri leta nshasha umukuru w'igihugu umushikiranganje nibatangura Amerika niba kwa ruha ibwirizwa shingiro batabikoze none ibwirizwa bishaka tutagwe kutagyubaha ari ya mategeko runa yanazokuba wagu ibwirizwa shingiro ryo riyakurira ibi vya confidente abantu badandaza bose nibiki gikosora ibintu ivyerekeye amasoko ya leta nta nukina ajya makode bandika n'ibishusho bwa